Reka tubaramutse bagenzi mudukurikirana kuri Yagos TV tubahe ikaze gukurikirana ikiganiro canyu The Chat. Nkuko musanzwe mubimenyereye muza mwamaze kumbona jewe ndi Kome Hatungimana nje ndabaremeshereza kino kiganiro ndabahaye ikaze. Muti uno munsi ugiye kutuyagira kubiki. Murabona turi kumwe n'abatumire babiri. Abatumire babiri ni inkumi n'umusore tugiye kuyaga cyane ku bibazo bikunze kubaraba cyane muri bino bihe baba barimo aho tuza kuvugana kubijanye no kutabwiza ukuri umuntu muba mugiye gushinga urugo muri kijya kiringo muba muri ko murareshanya ugasanga umwe avuga ibi ubundi akavuga ibi ariko bikagora ugasanga hari akantu yisigarije mu kiringo baba bariko barayaga bongera bategurana kazoza kabo rero kugira twishure kino kibazo bano batumire turi kumwe nibo baza kudufasha tubasabe imbere yo kutuga kwijambo banze bidondore mpere ngahi bubafu bwanje je nkaba nitwa Niyonsaba Aline nkaba niga muri University y'u Burundi mu gisata c'icongereza kaze mu kiganiro murakoze cyane turizera umeze neza ego ni sawa cyane ego ngaha buryo turi kumwe n'uwundi nanje nitwa Ntakirutimana Emmanuel nkaba ndi umunyeshure muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'indimi indimi izihe langue littérature française kaze mu kiganiro murakoze turizera ko nawe wifashe neza umeze neza ndi cool ego tutuge kwijambo mbere duhere kuri wewe mbega hajya wamaze kumva ivyo tugiye kuyaga ko kutavugana ukuri hagati y'abantu bimirije kubakana mbega wowe wotubwira muri make ukubizi cyangwa kuvyumva iyo bariko barareshanya hajya inkumi n'umusore bakunda kuvugana ibiki ego hajya iyo bariko barareshanya inkumi n'umusore bavugana imigabo n'imigambi bagiye kuzoshikako nibamara kubana no kuvuga babwirana imigambi bashaka kuzoshikako kugira ngo babane ico bipfuza gushikako nivyo bavugana mwirya misi baba bariko barareshanya ego rero kubeshanya canke kutavugisha ukuri ivyo birabaho barabikoresha reka turaza kuhashika Aline wewe nawe hacongera ko kuri ibi avuze bisa nk'ivyo nyene mugabo ariko mu gihe umusore n'umwigeme bariko barareshanya ivyo bavugana cyane usanga ariko bavugana ukuntu botegura kazoza kabo bagategura imigambi bazokora muri kazoza ego mbega tukiri kuri wewe nyene muri kijya kiringo usanga kuvugana ukuri bikenewe misi yose kuvugana ukuri misi yose ntusanga bikenewe ego kubera hari igihe usanga bamaze kwinjira indani muri byose ama byose bakavugana ukuri hari usanga habayemo guhemukiranira yego Emmanuel kijya kiringo umusore n'inkumi baba bariko barareshanya ngo usanga ari ngombwa ko hama havugwa ukuri muri kijya kiringo jewe novuga ati ukuri kuba gukenewe iminsi yose baba bakwiye kuvugana ukuri kuko wanashaka ukuri ngo kwama gutsinda ego si iminsi yose ukuri kwama gutsinda n'ikinyoma kirashobora gutsinda mu gihe urika agomba gushika ku kintu agomba kurondera amantuze ya nk'intambwe yoshaka kugira ngo zimwungurutse ego je nibaza hamaze kuba ikinyoma mu rukundo sindavyumva neza sinibaza ko aba ari ibintu bimeze neza ari usanga bibunguruje kubera nk'iyo bishitse nka uri umusore ati ndagiye kuresha inkumi uravuga amajambo nyene menshi mu kureshanya hajamwe amajambo asohosa kugira ngo ukonvenke ugomba uri kuratereta kugira ngo mvuga ati aha ngomba gushika ni ngaha intumbero mfise ngomba yuko nshinga umuryango rero aho niho ucurondera ibintu bishoboka uvuga kugira ngo wa muntu anyugwe cyane acavuga ati uwo muntu imitwe afise irarashe ndashobora kuyikurikira naho bitaba rukuri acagonderako ego mbega tubandanize ngaha nyene wawe mbega iyo hagize umwe muri bajya yaba umusore canke inkumi agira ikintu yisigarije kavuga ati kano kantu nakanyegeze cyane kubijanye n'imibereho yiwe canke no mu mufuko kavuga ati mu mufuko ushatse kuvuga uburyo bw'amafaranga aho usanga vyogenda gute aho birashika kakisigariza wenyene hanyuma umuntu aza ukamenya neza bamaze kubana kubera ntihaje avuga ati emantuzeya ibyiza n'ibibi byose baramuhishije hageze ko babana arabibona byose
Ego. mugabo urumva haba haba harimwo agahaze Mhm. ariko kuko aba gahaze igice kiba nuko muca musiguriranira ukuntu vyagenze ati ibi nabiguhishije kubera nagomba ko dushika ku ntambwe twe twifuza twe nawe reka tubaze Emmanuel nawe twumvirize nawe atubwire Emmanuel ari navuga ati ntibikenewe ko wamuvugisha ukuri cyangwa usanga bikenewe ko wisigariza akantu kwaba kumuhenda canke ukamubwira uti mfise umuriyoni utagira namba mugabo gikuru ugashikaho aho wibereye wewe nawe kuri iki ahagije kuvuga iyo bishitse umusore n'inkumi bakavugana mugabo akagira umwe yisigariza ikintu kubijanye n'imibereho yiwe canke no ku mufuko urumva mu bisanzwe kwisigariza ni vyiza ariko iyo bishitse naho ni vyiza no kuvuga na uramushikiye ko kubesha oya sinamushikiye kubesha oya gusa kwisigariza nk'akantu dini parumengo ni vyiza yego ariko naho haragera igihe ugasanga nk'uko ariko arakivuga murashise kuri ya ntambwe mwashaka gushikako biciye ahubwo kimwe wisigariza giciye giseruka gikomeretsa wa muntu umwe umaze guhitamo mugabo we ari navuga ati murashobora kubivugana hanyuma mugaheza mugatora ego kubivugana ndavyumva ariko mumenye yuko kandi kwakira ikintu rega abantu ntibakira ikintu kumwe mubivuganiye gatangura kwibaza eske kutabimbye hakiri kare yukambwira ko bimeze uko haniki usanga ico kintu ari ikintu kibi gose wasigaje kuvyakira bigoye hageze yuko muba muri hamwe mwicaye hamwe mukiga kuntuzeye uko ibintu vyo byatanguye hama mubonye aho vyatanguriye uravuga ati bwa bundi naho cari ikinyoma carunguruje Aline wavuga ati nta kibazo gikuru no kubanza kurushinga byo bindi ni mu nyuma nuko usanga bimeze kubera mpavuga ati je ndi umwe ubuye ndashaka ko tuba babiri ati mwo mwanya ko nshaka ko tuba babiri reka ndondere uburyo bwose bushoboka kugira ngo tube babiri hanyuma twibanire akaramata Mo reka tubandanize ngaho iwawe mbere tukubaze mbega hajya iyo mwabeshanye mukavugana ariko bikarangira mwabanye usanga vyoroshe kugira musubire mu bikosore kijya kinyoma wabeshe usanga vyoroshe kugira usubire ubikosore hanyuma ubisanzwe iyo hamaze kuboneka yuko habaye ikosa kuri kosora biragoye no kuvuga yuko mufata umwanya nyene ukwiye mukiga kuvyabaye hanyuma mukaraba ukuntu mwosubiza hamwe Leo mwanya ukwiye uri kuravuga ntiyumva ko ari wa mwanya ucu gutuma uteba mu iterambere gufata umwanya wo gusigura ibintu ngo burya byari kugenda ukuntu kurambabarira aho nta kintu muba mukoze cy'iterambere mwoba mwakoze igikorwa ariko nubwo mwa mwagikoze ivyo oye byamaze kuba nkuko oye ucuvuga ati umwati riko turakoresha twari kuba twakoresheje ubwa mbere ariko naho usubira n'ubundi ukagaruka ukavuga ati nashaka yuko tubana n'uyu muntu ati usishaka dusambura tugombe turabe ibiza gukunda tuze kubigira bitoyi kugira ngo tubandanye dukora ivy'iterambere ry'iwacu kumbure reka tugende kwa Manuel nawe atubwire biroroshe oya ntivyoroshe cyane ntivyoroshe kuko urumva warabeshe wategezwa kuvugisha ukuri aho wategezwa kuvugisha ukuri warabeshe biragoye cyane rero yuko umuntu asubira kukwizera urumva uratakaje icizere ariko uri kuravyumva naho nyene naho habaye mwo kubeshanya mwarashitse ku ntambwe mwagomba yuko mushikirana ariko byabaye uvuga uti twashaka kubaka kandi byarakunze ivyo bindi navyo ni hanyuma niko numva rero ndabigenze ego muba mwarahisaho mwubakana ariko situation ibaye bloqué kuko urumva hajemo ikintu gipetiriba umubano wanyu oye mwamaze kuba muri babiri ikintu cyose bibaye ngombwa murakiga ko muhagitorera inyisho kandi noneho Emmanuel je ndagwa nkagaruka baravuga ngo nta nikosa ritababarikwa iyo umuntu yagemeye yego birabaho ubu rero fata ni Aline wagiye uramuterese arakwemereye murabanye yarakubwiye ati burya rero wewe ko rubanza hanyuma wanashimuhereze ko je ndafise miliyoni 10 ahantu kuri konte hanyuma inyuma y'urubanza nzoca tubandanya n'ubuzima bugende neza hanyuma ngo Aline bamushikanye mu nzu ciya kubwira ati umubwiye utizana ya mafaranga akubwira ati burya rero shaho uraraba ungire make yaje sinagira namba kwa rukorane ngene itambukira
none ivyo wumva no vyakira neza Mm. ibaze hani igihe usanga naragiye hirya no hino nkasaba utudeni nkagirane kuko nzi neza yuko uzoza azonzamura uwo niko turiko turategurana ibintu azonzamura kuri twatumye yambwira ko afise hariya bimaze kuba rero arashitse Mhm. acambwira ko atari ikintu na kimwe afise Mhm. sha ndumva umengo sinzi ingene vyo hapfa bigenda Uti biramu- mumeze nk'uwo musha mubikora nyene mugaca mukora akantu k'ubwenge Mhm. mugaca muraba ukuntu musha muvuga ati ndazi yuko ushobora kuba warinjiye mu madeni cyane Mhm. ati we rero uye twe turi ngaha aye turi kumwe ngaha aye Mhm. ati ikintu tugombe dukore Mhm. tugombe turabe ukuntu twoza turishura ayo madeni buke buke Mhm. ca mwiga imitwe yuko mutangura kwishura ayo mahera muri kumwe mukaca mukorana muri babiri muca mukorana nyene mugashira imitwe hamwe kwa bamwe yamaze kwemera yuko muri umwe ego kumbure turiko turavuga mwe n'ivyo dusanga nubwo yaba Aline hariho ingaruka ivyo abibonamwo na Emmanuel hari ingaruka abibonamwo muducire ku mayangi duhere kuri Emmanuel iyo atakubwije ukuri ingaruka nayo namye ndabivuga icambere na mbere urumva mutavugishije ukuri haca hazamwo kutizerana ni ingaruka kandi kutizerana naho biratuma n'umubano wangirika no kuvuga yego umubano kutavuga ko na horase ishobora gusambuka mukavana yego kuko urumva ikintu ca mbere cakiza uriyumvira ati none yampishije birya ariko ndabimenya ucuguma wama wiyumvira yuko hari n'ibindi bintu aguma guhisha nta mwizero izo rero ni ingaruka novuga cyane cyane n'izindi nyinshi nyine ziza uturuye iyo ingaruka principale iyo mvuze yuko hatabamo kwizerana yego Aline wewe washimikiye yuko kubesha atakibazo kubera muntu nzeya abantu ariko bararishanya bavuga amajambo menshi kandi amajambo menshi navuze ko harimo ikinyoma kandi kirunguruza ariko nuko bimeze uko ingaruka mbi zirahaba harabaho yuko urukundo rugabanuka hagati yanyu hakabura ukwizerana hagati yanyu hakabwa n'ukuntu mushobora kubandanya imigambi kandi hari igihe usanga habayemwo n'ugusambura kwa mwebwe babiri ariko no kubikosora naho nyene birashoboka mukaja hamwe mukiga ku kibazo cabaye hanyuma mugatora inyishu mwebwe nyene kubera iyo ikibazo caje ahantu intuzeya inzira ishoboka yo kugira ngo ico kibazo gihere nuko muja hamwe mukakivugana mukavuga ukuntu catanguye hanyuma mugatora inyishu ega Aline sinzi ko wanyumvise nimba hari ikintu kigoye gutakaza nako gutakaza kikagora gusubirana ni cizere ugatakaza icizere bwa mbere sinibaza yuko umuntu azohava kwizera mu byo uzomubwira hanyuma ariko ivyo bivana nanye n'ukuntu umuntu yakira ibintu kubera adashaka gusigurira ibintu nyene ugenda nyene buke amugateba ukanyugwa ariko Emmanuel burya Aline aravuze ikintu gikomeye cyane aravuze ati iyo ikibazo cyamaze gushika yego igikuru no kuyaga ikiyago ni ikintu gikomeye cyane wewe uramusiguriye uramwereza uti burya ibi nubwo byashitse byavuye kumvo izi canke ziriya uno mwanya rero reka twicare turabe dutora umuti kuko hajya ibintu byinshi bikunda kugorana kubera ko abantu bataronka umwanya badahana umwanya wo kuyaga iyo mwayaza akagusigurira je numva umenga vyotora umuti urumva nako gashavu nyene gashobora no gutuma umwanya utaboneka kuko urumva habaye ikintu cagupeta ivyo gushika naho utiyumvira no gusubira gutanga akanya yego rero urumva nko kuri kurakivuga abantu ntibakira ikintu kumwe bivanye n'ikosa ryahabaye umuntu ashobora no kutayumva nko gusubira gutanga umwanya ngo aho uwundi muntu baganire yego inshuti bagenzi mubandanya mudukurikirana muri kino kiganiro cacu murako muravyumva kumbure mu kirundi baravuga bati bibwirwa benshi bikumva bene vyo mwebwe mudukurikirana hari ababibayemwo bamaze gushinga ingo zabo ariko bagasanga bagiye muri ivyo bibazo vyo gusanga batavuganye hanyuma bigaheza bigatera umubano mubi bamwe bakavuga bati mbere turahisemo kubiheba ariko muriko murumva impanuro ko gikura atari uguca muhebana ahubwo ari ugufata umwanya mukaganira aho byabaye nabi mukagenda muhakosora namwebwe kandi mwimirije kurushinga mu kiriko murahigana hirya no hino muriko murumva ko rimwe na rimwe birakenewe kuvugisha ukuri kuko bituma ata wundi mwanya musubira gutakaza mu gihe muba mwaramaze gushinga urugo ahubwo bigatuma muca mubandanya ku murindi w'iterambere kugira ngo murondere igizotunga imiryango yanyu
ariko rero niyo byashitse mwamaze kumva yuko gikuru mu muryango ari ukugwiza ikiganiro, umwe aho yagiye akosha akagenda hasabira imbabazi, hanyuma umubano ukabandanya ugenda neza, aho kuca mufata inzira muti wowe genda nanjye ndigiriye. Hanyuma rero turiko turagenda mu mpera z'ikiganiro kumwe n'aba batumire banje babiri, ngomba ndabaha akanya mpere ngaha kwa Emmanuel. Ni akamo akahe wotera urwaruka cyane cyane abakiri muri iyi nzira yo kuronderana, kugira ngo ibyo bakora byose babikore bama bibuka ko babwirizwa cyane cyane gushira imbere ukuri, kugira ntibatume mu nyuma bazohava basanga bariko baricuza bati yo tumenya, cyangwa ugasanga biriko birabajuragiza, ugasanga bahuye n'ingorane canke ziriya bivuye ku kuntu bitwaye mu kiriya kingo c'ukureshanya. Akamo n'akamo akamu notera urwarukana cyane cyane ababa bariko barareshanya bashaka gushinga izabo, nuko icambere na mbere bo kwigana bihagije, umwe akiga uwundi. Ego abagafata umwanya ukwiye, apana bije byo kugenda kuwa mbere ukaca wumva ngo wa gatanu ugaca umutwara ari nura uvyumva. Urumva nibafata umwanya ukwiye uhagije bigane, ko musaba zomenya ati uyu muntu intege nke ziwe ziraha, uyu muntu intege nke ziwe ziraha, bazomenya na muri rusange. Yego ikindi kintu kandi bakajamwo babona yuko atari kugira ngo bakurikire barabiye kuri banaka ngo nabanaka babikoze bavyitaga kuko ahubwo bajemwo kubera babona hageze. Bati biteguye ati rero ubu harageze kuko ndondera uwo tugirana uwo tuvyumva ngo dushinga tubakana. Yego cyane. Yego nico novuga. Aline nawe ni nakanya ni nakiwabo. Icyo nshobora kuvuga nta kamunotera urwaruka ariko ragomba gushinga izabo, nuko bagerageza kugenda mu rukundo buke buke, baza bararaba inuze ya intumbero zirashe abarizo baza bararaba ko bariko baragomba kubakana. Hanyuma bakagenda baravugana, biga ku kintu cyari cyo cyose kugira ngo barabe yuko intumbero bagomba gushikako yuko iza kurama. Yego ariko no kubesha bakaza barabigabanya, baza barabishiramo navyo nyene kugira ngo baronke ahantu bazoshika bonyene. Yego murakoze cyane. Inshuti bakunzi mwariko muradukurikirana kuri Agos TV, aha niho kino kiganiro cyacu kirangiriye. Ndashimiye batumire baduteramishije, batanze ivyiyumviro bicanke biriya kumbure biraza kububaka, muheze mubone inzira nziza mugiye gutwara, mugiye kugenderamwo ibafashe gushika aho muba mwifuza. Reka tubashimire cyane kuba bitavye kino kiganiro. Aline turagukengurukiye. murakoze nawe. Turizeye ko nejo canke hirya yejo tuguhamagaza kandi. Aho nta ngorane kweri. Emmanuel nawe turagushimiye kuba bitavyiganira. Nanje ndabashimiye cyane. Twizere ko nundi munsi tuguhamagara kwitana. Ukuri nzoba ndahari nzoza. Aha niho kino kiganiro kirangiriye, tubahisango ubutaha. Murakoze.